Reka subire ndabahe ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene yanyu ya Isange TV. Ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Ari n'iteka n'umunezero ntangere y'usubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ishene ya Isange TV. Ishene bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakorewe amatohoza. Reka romba ikaze makuru yacu yo kuri isaha, amakuru na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira ngaha muri politike y'u Burundi na cyane turabire mu gisata c'umutekano, aho biri kuvuga ko kuri ubu umutekano wasubiye guhungabana. Godefroid Niyombare yasubiye kwandikira ikete riteye ubwoba umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye rijanye no gushaka kumukura ku butegetsi. Godefroid Niyombare yavutswe mu bagize uruhara mu mwaka wa 2015 ubwo yavuzwe mu bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'uwari perezida w'ico gihe umuhisi Petero Nkurunziza. Ico gihe Petero Nkurunziza yagira kurwe ku butegetsi nabo bari bafatikanyije kurongora, ndetse bikanavuga ko na Godefroid Niyombare yari muri abo bose bashaka gutembagaza umuhisi Petero Nkurunziza. Gusa nyuma yaho yaje guhunga, ndetse abandi batari bakeyi barapfunzwe, abandi baranyuruzwa, abandi baragandagurwa nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu abishikiriza. Godefroid yaciye ahunga, gusa kuri ubu ngubu binuganurwa ko ngo yobe yarahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda, ari nako umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye avyagiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda, akavuga ko ngo kuri ubu ngubu coba gicumbikiye abasi mu basize bagize uruhara muri coup d'etat mu mwaka wa 2015. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yashimikuye kuri iyo ngingo, acavuga ko ngo igihugu kibanyi c'u Rwanda ari we mwasi Uburundi bufise, bivanye nuko ucumbikiye abasize bagize uruhara muri coup d'etat yari yakorewe umuhisi Petero Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye rero kuri ubu ngubu ubona ko afise ibibazo bitandukanye, na cyane ko nabo bafatikanyije mu butegetsi bw'u Burundi harimo nka Prime Niyongabo, hakaza n'uwahoze ari umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca, ndetse n'abandi bakomakomeye. Aba bose bafise umugambi wo gushaka kumukura ku butegetsi bifatikanyije n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Mu minsi heze mwumvise intahe z'abanyagihugu b'u Burundi baba mu bihugu bitandukanye nko mu Bubiligi ndetse no ngaho i Buraya, bashinga intahe bavuga ko mu minsi iri imbere bazofata ibigwanisho ngo bakabandanya mu gutera igihugu c'u Burundi, ngo bagakura ko intwaro ya Ndayishimiye na cyane ngo ko ari ya gahotoro. Nibwo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverien Ndikuriyo yagabishije, avuga ko ngo igihugu kigwanirwa ngo batagitora mwibarabara, ngo batazokwihenda ngo baje kugifata kuko ngo barakigwaniye. Vyumvikana ko rero vyanka bikunda hari icuka kibi mu Burundi isaha n'isaha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashobora gukurwa. Kuri ubu ngubu rero amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko Godefroid Niyombare yandikiye ikete ryihuta cyane rigabisha umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'ubutegetsi bwiwe ko isaha n'isaha ashobora gutembagazwa vyanka bikunda. Muragabe rero Barundi, namwe Barundikazi murabe maso kubera ko ibintu bitoroshe mu Burundi. Numuje kandi Evariste Ndayishimiye we ariko araca ku biti no ku mabuye kugira ngo azobone kuzokwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027, ariko ukabona ko ibingibi byose bishobora mutaku w'amazi bivanye nuko abanyagihugu bamaze guhaga intwaro yiwe, ndetse ngo yabaye y'agahotoro bivanye n'ibibazo bitandukanye abanyagihugu b'u Burundi bafise kandi ataco ashobora kubafasha. Ni mu gihe kandi abanyagihugu bidoga bavuga ko bafise ibibazo bitandukanye nk'igitoro kitacamaze kuba umuzi w'ibuye mu Burundi, iduga ry'ibiciro ku masoko, ibifungurwa byarabuze. Ibi byose rero bigaca bitera ishavu ntangere abanyagihugu b'u Burundi, bakavuga ko rero ivyo Evariste Ndayishimiye abandanya akora u Burundi ngo bishavuje cane, ngari nayo mpamvu batazokwemera kumutora mu kiringo ca kabiri mu matora yimirije mu mwaka wa 2027. Abahinga mu vya politike babandanya bibaza mbega yo kwitoza mu kiringo ca kabiri mu matora y'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2027 ntatorwe. Ese hazocuriki? Ese ibyabaye mu mwaka wa 2015 birashobora kugaruka mu Burundi muri mwaka wa 2027? Abahinga mu vya politike rero babyibaza ko cane, bakabona ko bishoboka, ndetse abanyagihugu bakabandanya kwitegura neza ibishobora kuzobashikira mu mwaka wa 2027 mu gihe umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaba yitoje mu kibanza c'umukuru w'igihugu
gihugu ariko ntatorwe. Reka tubandanirize amakuru yacu n'ubundi mu bindi biriko biravugwa ngaha mu Burundi, aho rero bamwe mu bari basanzwe bajya mu isoko ry'ibitoke muri Butanyerera kuri ubu ngubu bari bafise ikibazo kijanye n'utuzu twa surwumwe kuri ubu ngubu camaze gutorerwa inyishu. Kwa 2026 nyandagaro y'umwaka niho abantu baheza kwimba ibinogo bibiri, kimwe cose gipima imetero 15 uja mu kuzimu. Kuri uwo munsi kandi niho imodoka zitangura guseha amabuye ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'uko bishikirizwa na musitanteri wa komine ya Kayanza. Godefroid Niyonizigiye akaba ahumuriza abarema iryo soko ko mu misi mikeya ico ngo kibazo kizoba catorewe inyishu. Iryo soko ridasakaye rikaba riri kwibarabara riva mu Kayanza rija mu ntara ya Cibitoke, kandi rikaba kandi rihuriramwo abantu barenga igihumbi cane cane ku misi ya kabiri n'iya gatanu burindwi. Hari uwaduhaye intahe agira ati igihe Evariste Ndayishimiye yitoza mu mwaka wa 2020 yari yatwemereye ko bino bintu ngo bitazosubira kubaho. Yavuga ko aje guteza imbere agateka kazina muntu, yanavuga ko kandi aje guhana abahonyanga agateka kazina muntu. Aba bose banyurujwe hagati ya 2015 na 2020 barimwo abantu batandukanye, barimwo abagabo, abakenyezi bari batunze imiryango, barimwo kandi umusore n'inkumi yari yagiriye akamaro igihugu, harimwo kandi n'abana bato, harimwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi, harimwo imbonerakure, barimwo kandi abasirikare, abapolisi, abakozi ba leta batari bake. Bose bahagaritswe n'inzego z'igihugu zizwi, ntizigeze zivuga iyo zabashize, kenshi zivuga ko ata muntu anyuruzwa mu Burundi, ahandi ngo zavuga ko bagiye mu bihugu bitandukanye. Ashikiriye ubutegetsi yaribagiye ivyo yasezeraniye abanyagihugu. Evariste Ndayishimiye yarashikiriye ubutegetsi abanyurujwe mu myaka 5 amaze ku butegetsi basumba kure abo mubona muri aya masanamu twavuze. Ejo tubasangiza abanyurujwe n'intwaro ya Ndayishimiye. Ya mvugo irabandanya, nta banyuruzwa, ni ubeshi, ni ucafuza igihugu. Hari benshi mu batwara uyu munsi bazi neza agahinda ko kubona umuvyeyi atwarwa n'abasoda ndetse n'abapolisi n'abategetsi hanyuma ntasubire kuboneka. Barazi agahinda kandi bitera kubona abategetsi babihakana. Kubera iki babihakana cyangwa se babandanya bakabikora? Turibuka abacu ejo ngo niho umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abahagarikwa n'inzego z'igihugu mu nyuma bakaburwa irengero ryabo. Ku Barundi baba mu Bubiligi ndetse no mu micungararo yaho, twibukanye ko ejo hazobaho igikorwa co kwimanunamira abacu banyurujwe n'intwaro iri mu Burundi, akanya ko kubibuka ko kunyuruzwa abantu bibandanya mu Burundi, ndetse no guhana ivyumviro byo kurwanya ako karengane cyangwa se ako kabi gakorerwa abanyagihugu b'u Burundi, nk'uko n'ubundi bama akeshi bavyidogera ndetse bakanabishira muri ndondeza zitandukanye, nk'uko twamye tubibashikiriza muri ndondeza ziba zitandukanye, ziba zaragiye zinyura ngaha nyene ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye. Reka tubandanize n'ubundi amakuru yacu mu Cibitoke. Tunyarukiye Gitega aho icago gishasha mu bakenyezi kibangamiye umubano mu miryango. Gitega kwa 2027 nyandagaro y'umwaka mu ntara ya Gitega hagati mu Burundi haribonekeza ikintu giteye impungenge, kunywa inzoga birenze urugero mu bakenyezi harimo ndetse abibungenze canke abonsa. Ivyo ngo biratuma imiryango igoyagoya ndetse bigatuma haduka indyane mu miryango, bikananyiganyiza
n'umushinge w'umuryango mu Burundi. Imasasu ku mutumba Gishora ibintu ngo ntibyoroshe. Ibinyobwa bikaze nka akiki, inzoga y'ibitoke canke izindi zitwa bangara ubu ngo zigaruriwe n'abakenyezi rimwe na rimwe bakiri batoyi. Turabona abavyeyi banywa kandi bibungenze canke bonsa, niko bivugwa na Rita Bukuru ajejwe intwaro imusasu, ingeso ibonwa kuko iteye impungenge ku magara y'umuvyeyi ndetse no ku mwana ari mu nda. Generoza Muzihano aba kuri uwo mutumba nawe abona ko inzoga ngo zongereza indyane mu babanye cyangwa se mu bubakanye. Abakenyezi benshi ngo barazinywa kandi ngo ibyo birasambura imiryango, ngo bamwe baragaywa, abandi ngo barakubitwa, abandi ntaco ngo bibamarira, bigatuma ndetse haba ubukene n'uruhagarara mu miryango. Abajejwe intwaro muri ako karere barafise amakenga. Amatati menshi twakira muri iki gihe afitaniye isano n'ibinyobwa, niko Rita Bukuru abandanya avuga. Ni cane abakenyezi bigaruka ko hakibonekeza amabi, gukumira no gutakaza akaranga mu muryango. Ico caho kandi ntikibera aha gusa Igitega, ibintu ntibyoroshe. Bavuga ko ico cago kitaberaho Igitega gusa, ngo ibintu nk'ibyo biravugwa i Bujumbura, Rumonge na Cibitoke, aho inzoga y'ikirundi igurwa ku giciro gitoya atawukurikiranye ingaruka ku magara y'abantu. Ingaruka zikomeye ku butunzi ndetse no ku magara y'abantu. Kunywa ibinyobwa ku bakenyezi bibungenze bituma bibaruka hataragera kuvyara abatageze canke abana bafise indwara zo gufungura nabi. Turakira abana bamerewe nabi, ba nyina babo bari barasanzekajwe n'izo nzoga, ni kumwe mu baforoma agarisha. Ubutunzi ayo mahera ngo akoreshwa muri izo nzoga atuma imiryango ibura ibyo imfungura, kandi bikanka ko ngo yigisha abana bayo. Imisi bamara mu kirabo ituma umwimbu ugabanuka, ngo bikongereza ubukene mu miryango. Muri ako gace kandi ko mu Gishosha, umunezero wo guteramana mu miryango uriko uragenda ugaha ikibanza indyane mw'ijoro. Nta joro ryijana hatumvikanye abubakanye barwana, kandi imvo ni inzoga, ni kumwe mu bahaba amenyesha. Ubwo abajejwe intwaro ico cago ngo kirabangamiye cane amagara y'abantu n'umubano mwiza, bagahamagarira ko hofatwa ingingo zihuta mu ntumbero yo kubuza abo bakenyezi kutaguma banywa izo nzoga, bakanigishwa n'ingaruka mbi z'izo nzoga, nk'uko ndetse umwe mu bo twayaze yariko arabidushikiriza. Reka rero tube dusozerera amakuru yacu ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweho ko kuri no munesha kuri yanyu mukunda cyane inkuru ndende ya Isange TV, munesha kuri bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakuye amatohoza muri Kirundi. Reka rero mbibutse mu vyonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Reka rero ntere yambu abariko baradukurikira bari mu micungararo igize igihugu cacu c'u Burundi, abari bari nko mu ntara zitandukanye, ibisagara bitandukanye, amazona atandukanye, uducimbiri dutandukanye vyose bigize igihugu cacu c'u Burundi, abari mu ntara uducimbiri, abari mu micungararo itandukanye, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Ntitwibukiragira kandi badukurikiraga bari mu bihugu bibanyi bitandukanye bigize umugabane wacu wa Afurika, ndetse n'abari bari mu makungu ya kure, mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru n'ibiganiro twariko tubashikiriza kuri iyi saha. Reka rero bariko amakuru yacu ari agasaga tube tuyasozere ngaha, turaza gusubira.